inshuti mukundwa uri kuratwumviriza bakuramukije amahoro y'Imana kumwe n'umukozi w'Imana n'umupasiteri yitwa Niyunge Silver. Muri kano kanya ngufitiye inkuru nziza cyane yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo nkuru tuyisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 uriya murongo wa 6. Uriya murongo wa 6 uratubwira gutya: Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri data ntamujanye. Aha Yesu yariko aravugana n'abigishwa biwe ababwira ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bukiza. Kandi uyu munsi naho muri kano kanya ariko abubwira wewe rero uri umukunzi wa Yesu, kandi uwo Yesu wumva aragukunda. Aya majambo dusomye ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data ntamujanye. Uyu Yesu avuga aya majambo, uyu Yesu ariko arakubwira aya majambo, ni Yesu agukunda. Uyu yavuye mu ijuru kwa data atakindi kimuzanye, aje kurondera wewe unaniwe, uremerewe, ufise ibibazo byinshi. Rero muri kano kanya ariko arakubwira ati nta wundi ushobora kuronka ashobora kugushikana kwa data atari Yesu Kristo mu kumwemera. Kugira ngo ushobore gushika muri ubwo bugingo, ushobore gushika aha Kristo yariko aravuga, abwira abigishwa biwe, ababwira yuko agiye kubategurira ahabo, kandi yuko ngo hari amazu menshi meza. Nawe nagomba kubwire ubutumwa bwiza ndakuzaniye nuko nawe aho hantu urahafise ikibanza, urahafise kandi n'inzu nziza. Ureke kwiherura koko aho hantu uri. Ndabona yuko umengo uri mu bibazo byinshi, warabuze inyishu, warabuze icyo hagukura, ngo busambanyi, ngo busuma, ngo bwivyi, izo ngorane urimwo, izo Yesu nagomba yuko uzibamwo, kuko uri ngaho abari mu ngorane kandi abari mu bibazo byinshi. Nico gituma muri kano kanya nagira ngo ndagutumirire kumviriza uyu Yesu. Ni Yesu gukunda, kandi ni Yesu ariko arakwinginga. Aragomba rero yuko umwemera nk'umwami n'umukiza. Kugira ngo umwemere rero nuko wemera ko ibyo urimwo ahuri ari habi, hameze nabi cyane rwose, ariko umaze kumwemera ucuronka amahoro mu mutima, ucuronka umunezero, ucugira umugisha. Gituma rero bisabwa ko umwemera nk'umwami n'umukiza wawe mu kwatura, mu kwemera yuko ivyo ugiye kubivamo, kubisezera. Ukuvuga rero uravyaturisha n'akanwa, umwami Yesu mbabarire, kandi umaze kuvyatuza n'akanwa ucubiheba ntubisubire. Rero kugira ngo bishobore kugendera neza muri kano kanya aho uherereye, ndaje uri kumwe n'abakozi b'Imana. Rondera umukozi w'Imana umwaturire, hanyuma aze agusenge. Ariko muri kano kanya nagomba ndakubwire yuko nanjye ngomba ndagufashe. Nimba unyemereye, gome tujane, ngomba ndagusengere kugira ngo nawe ushobore kwatura kandi udushobore kuja muri ubwo bwami bw'Imana. Gusenga Imana. Mana data wa twese uri mw'ijuru, uri Imana kandi uri nziza. Uyu muntu araciye bugufi, aravuze kandi arabonye yuko ari mubi, arifuza mwami gushika ahi wawe. Aragomba kuzoja muri ico gisagara wagiye gutegurira bawe, nawe aragomba kuharonka ikibanza. None turamusengeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, umubabarire, umweze, umutunganye. Tubisenze kandi tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.